gato je nama ndababarira jewe ndiko ndigisha sintora kagafatanya naka kugira ngo ndonke ivyo mvuga oya jewe soma ibitabo bizwi n'isi nzima kweli ibitabo by'abaprofeseri n'abadogiteri ba gikristo kabisa sintora ubuntu bw'ububaro bandika mwibarabara oya ucuraho ivyigwa byose je ndaguha mbanze yuko isi yose ivyemera uko kweli nobatwa nacyo nkabisigura kabisa ariko umuntu ahitana akantu hariya ateranya na kariya ngo aje kwigisha oya nigorane prema suko bigenda mu vy'Imana jena mu igitabo ca Elena White kweli Elena White si yose arazwi kweli n'umumenyi w'abakristo niwe yanditse ivyo kweli reka ndakongere paji ya 40 ivyizigiro bihambaye inasema hivi avuga ngo iki mu ntango y'ikinjana ca kane Konstantina kiri umupagani wa undi yakoranye inama ya Nicaea Antiokia yo gufunda ubutatu ku mupagani Konstantino yashinzeko indira akora igisabisho bita credo muri katolika bavuga nemera Imana tatarugira byose binyujo bisoneka n'ibitaboneka nemera kandi mukamo Yesu Kristo n'umuco uva ku muco n'Imana nyakuri va ku Mana y'ukuri uyu Konstantino yari umupagani niwe yahamagaje iyo nama isi yose irabizi yashinze itegeko ko Konstantino niwe yashinze itegeko ko dimanche ibaye umunsi mukuru ku bantu bose ari umupagani cyangwa ukajya hakurya nyine w'icyo gitabo ine na rimwe harabandanya hati ngwiki mu kinjana ca gatandatu ububasha bwa papa bwarakomejwe cyane intebe w'amashengero yose aca papa aca hejuru y'amashengero yose none akana gute ko atari yari subira kwa sokuru wawe ritera amaze kwiyogora muri katolika umviriza amajambo yaciyavuga aho nyine paje y'ijana na cumi na rimwe amaze kwiyongora ntasubire kuvuga ngo twebwe abayisilamu reka kutuzana kw'ivyo oya wigwane ko wimenye inasema hivi avuga ngo iki narigeze kuvuga aho hambere hahise ko papa bataragira ibyo bapfa yarakundana na papa uyu riteri agiye kuja mu baporo umviriza amajambo yavuze narigeze kuvuga aho hambere hahise ko papa ari icyariho ca Kristo ubu rero ndabibabwiye ko papa ari umukeba w'umwami wacu ngo papa n'umukeba w'umwami Yesu kandi ni intumwa ya shetani none je ndabivuze papa wirome ngo ni intumwa ya shetani ibi byanditswe n'umudogiteri w'umukristo afise n'ishengero rikomeye mw'isi si jewe oya siwe wani wemere nuturira agasaya uturira umusaza webwe eka ndakongera kweli muri Bibiliya yera na Bibiliya ntagatifu udusomera byashiro Yohana hagiye 16 vyashiro Yohana uze uterateranya ubutabo bwa 16 10 neza cyane muri Bibiliya yari nyandikira giriti igira ngo iki wa gatanu asukurwavye rwiwe ku ntebe y'ubwami ivyo ko mutabisigurira abakristo yacagikoko ubwami bwaco acaza ngo ni ari we bucuru mwiza yego arabandanya uburibwe butuma bahekenya indimi zabo no baratangwe kwekenya amenyo urikaza kandi uburibwe bwabo n'ibisebe byabo bituma barogota ku Mana abo ni bande ko mutabivuga zamurabibwira abantu soma hongera mu busobanuro bwa katolika muri Bibiliya ntagatifu mnyama ico gikoko ni Roma mfano wa adui wa Mungu atunakara kumwasi w'Imana hapa duniani yakwisi bibwira abantu kweli kabisa ututaje mu busilamu twaje mu busilamu ngaha wa busilamu urabigirejo jewe nje kucigwa nta by'ubusilamu bihara ushaka hindura icigwa gihindura duhindura ivyigwa cejo ivyaba ari tubijeko jewe nguha Bibiliya kweli ndiko soma Bibiliya kabisa aho nyara 16 14 umurongo w'umunani ubusobanuro bw'iyo Bibiliya nyene ya katolika avuga ngo iki mvinyo wa ghadhabu atuma umvinyu nawo w'ibihano umupfinyu ngiriko muranwa bijya n'ibihano ni mfano wa hasira ya Mungu atujya mupfinyu umunwa ni ishavu ry'Imana kweli kabisa none ni cyo byanditse oya ibisikogwa mukora unagisi hapa uyu ngo ni n'umwanda mugaca muvuga ngo utingo mwanya w'amaraso ya
ya Yesu. Wewe ngo amaraso y'umuntu ukaja mwijuru. Wapi? Wewe urya umubiri w'umuntu ukaja mwijuru. Wapi? Ngo si upagani. Uri umurozi. Watu bisome muri Bibiliya yawe uhindira ku basiramu. Eka. Ibyo uratwara wenyene. Kabisa. Guhame. Aho nyene 14 sindaheza. 14 Ivyashuwe Yohana. Unajisi hapa atumwanda rero kuravugwaho ni uzinifu, n'ubusambanyi. Uzinifu katika Biblia mara nyingine ni mfano wa kugeukia ibada za sanamu. Ati rero ubusambanyi bwavuzwe muri Biblia n'abantu kuva ku Mana bakaja gusenga amasanamu. Ntayo mufisa amanitse mu mazu yanyu gahembwe no mu masengero arunzuye. Ibyo si bikorwa mukora. None ibyo wonye umwanda ubwo si ubwo busambanyi buvugwa kweri. Ibwo busambanyi buvugwa muri Biblia ubwo mugasomera ngo hata ngo umusambanyi mukuru ntibazi ngo bababwira ibiki. Eka bibasigurire ubabwiye ko ari amasanamu basenga, mubabwiye ko mwabatsimije acaragenda ngo wisira ngo Kristo ubwisilamu burabuzi. Reka nibarize Imana muri Qur'ani apana dutabutoragura. Oya je nibarize Imana 3:67 Qur'ani 3:67 yego ku izina ry'Imana nyir'imbabazi nyir'impuhwe. Aya igira iti igira ngo iki? Aburahamu ntiyigeze umuyahudi. Aburahamu ntiyigeze aba umuyahudi cyangwa umukristo cyane abe umukristo ubiretse yarumuke, ahubwo yari umuyisilamu. Igerezaho nawe ni wata uze kunyereka umuntu yabatije Aburahamu kamudumbika mu mazi ati twibi cyo tumenya ko yari umushenzi. Izina rya Natani ry'umwana ryampuhemu yera twibi cyo tumenya ko yari umushenzi. Ari wose kuru bemera Aburahamu rigeze abo umuyahudi cyangwa umukristo unyereka wamubatije. Nzohombera aho bakiki izina ry'uwabatije nde Aburahamu umunzanira aha zisawa. Je nigira bukebuke abirebi. Oya acaravuga ati abashenzi n'abatabatizwa jewe rero nzohombera Aburahamu yahombe oya na Mariya. Oya nta kibazo, na Mariya yavyaye Yesu. Oya nta ngorane nta kibazo. Je navuze si sawa kweli. Na Adamu ntiyabatijwe. Oya na Eva sawa kweli. Umubatizo rero we wambariye je ngira nitegera kandi kantu hano urabe aho Matayo 3:11 Matayo 3:11 yego inyandikira giriti nukuri je ndabatiza mu mazi. Nukuri ndabatiza mu mazi. Nukuri je ndabatiza mu mazi ngo mwihane. Yohana ati je mbatiza abantu mu mazi ngo bihane ibyaha, ariko uzoza nyuma yanje ndusha ubushobozi. Yohana aravuga ati hazoza umuntu akoma inyuma yanje yavuga Yesu ntibimbere no kubutwaza inkweto tino kubutwaza ibirato je navyo nshoboye. Uyo Yesu niyaza azobabatiza muri mpwemu yera no mu muriro. Mwebwe ibyo by'amazi nyuma atari upagani iwanyu Yesu ntaraza muracamurindiriye. Nimba Yesu yaraje muja mu mazi murondera yiki takibiru urumva ko mufite by'abapagani. Yesu twabisilamu turemera ko yaje kweli, nicyo gituma nta mubatizo mu mazi twemera. Oya nukuri tasha nuko bimeze. Uyo wari mubatizo w'abapagani nyene bapagani nge kweli ndakwerekana bo basubiyemo mu gihe cyanyu. Niwagira ngo basanze babatijwe fake acaja mu Baroma rimwe muri primato cyayo sinogera ntagiye. Oya jewe kiruzo gitandukanye n'ikigwa cy'uno bose sinjayo. Umwepeshe gute unyara mu bya Islamu nejo inasema hivi havuga ngo iki wengine pia watamuongokea nyarutsa mwari mu mwanya ugiye kurangira niho ndimo yasomye hejuru asoma haji nyuma. Inasema hivi yego Mungu mwenyewe ati Imana ubwayo siku ya ujio wa pili wa Yesu. Mungu kuza kwa Yesu gira kabiri. Haya mwalimu. Naam. Tangu sasa kuva ubunyene Wakristo wote wapagani n'abapagani kwa Bayahudi bazurindire guhera uno munsi abakristo bose ku Bayahudi n'abapagani ivyo kutabisomye wafanya miujiza moja ngo bakora ibimenyetso byinshi, yani umoja ujionyesha katika kupeana mafundisho. Abo nyene abakristo b'abapagani ngo bagenda barahana ibintu byo gukora ibitangaro kubera ubupagani bwabo kanyu sicewe ni Bibiliya. Salamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
nako yari kuba yagasoma. Waislamu takbir. Ibintu bimeze neza cyane. Arahejeje iminota yiwe 10, reka duhereze ku ruhande rw'abakristo nabo iminota 10. Haleluya. Reka mushishikare kumviriza abigisha. Warahejeje, reka kaze umwigisha nawe atubwire imita yawe 10. Haleluya. Amena. Yesu ashimwe cyane. Amena. Ivyo bayimanya iyo kubisoma ngo ico gitabo ndacemera. Wote vyizigiro bihambaye nacemeye. Utori cyaba Yehova ndacemera. Emera cyo ndagukubitisha nawe. Yego. Haleluya. Amena. Reka mbandanye na mutunganye. Nagarutse ku Baroma, kwa Baroma n'Abayisilamu aribo babahaye idini yabihakanye, sivyo? Reka je nibarize n'umusobanuzi yasobanuye Qur'an yitwa Ibn Kathir, ijuzu yindwi, tori cyo gitabu nyene. Mbega Baroma n'Abayisilamu basangiye bimwe cyane niba bisangiye, tori cyo gitabu? Ipaje y'amajana 316 nyarutsa. Amajana 316. Mbega Abayisilamu kugiye cha Muhammad bafana Baroma bafana bakiza n'ivyanditswe surati Rum. Haravuga ati havuga ngo iki hejuru wakati aya hii ilipoteremka iki uyu murongo wa Qur'ani wamanuka yo niyo bitata sababu nuzurul aya ichache murongo manuka hepfo waajemi walikuwa wamewashinda Warumi nukuvuga ngo abajemi bari bagwanye n'abakina Baroma bandanya Abayisilamu ico gihe walikuwa wakipenda Warumi ico gihe Abayisilamu bafana baki Abaroma Abayisilamu muri yo ntambara bafana baki Abaroma bandanya kubera ikimanuka wawashinda waajemi bashangwe insinzi tahukana Abaroma Abayisilamu bashigikiye Abaroma bashage Muhammad yariho Bakari yariho ndanya hepfo kwa sababu wao Warumi Abaroma na wao wenyewe Waislamu gabo ni watu wa kitabu na wizeri kitabu ndio Waislamu bafana Abaroma bakana bapigisha dini Haleluya. Amena. Umwana tazokura ashikura ibere ryamwonkeje. Yego. Uwo mwana tazokura. Haleluya. Amena. Bandanye simbandanye. Bandanye simbandanye. Bandanye. Tora Qur'an 16 125 nyarutse. 16 125 havuga ngo iki Qur'ani cha gitabo kitagira wemerera kiravuga giti 16 125 sani vyanditswe ndasoma inyandiko iravuga iti uyu abaratora Qur'ani ya mayunga bakora tafsiri ari cyo mayunga nginga imbere yanje hanyine imbere yanje 16 125 wowe uraraba isura ya 6 umurongo wa 75 bandanya nawe haravuga ati havuga ngo iki waita watu katika njia ya Mola wako uka hepfo musobanuro bw'umurongo 125 Barwani samani sana mwalimu ishiraho gatandatu aho gatabu twitore yavuze ko ari gutabu twitorera urakashira hejuru akabone 16 125 sani vyanditswe aravuga ati ngo iki ewe nabii ewe Muhammad najadiliana na watu wa dini zilizotangulia katika watu wa Biblia ewe Muhammad kendo yake na madini yagutanguliye kubona izuba abo bantu bizera igitabo citwa nde Biblia andanya nibakiyabo nabo yani abo nabo nabaki Mayahudi n'Abakristo n'Abakristo ngo genda kuyagana nabo bamubona izuba Muhammad yakiza jari gatandatu 32 aho nyene umurongo wa 3 cyangwa mukakoresha wone nk'amame 32 ku murongo wa 3 ahavuga ngo iki 32 3 Muhammad bamubona izuba bakiragira ngo cyaho nyene na kwa wengine ambao bado hawachangana nao bandanya na ndiye mwenye nguvu mwenye hikima hiyo ni fadhila ya Mwenyezi Mungu tora Qur'ani tafsiri ya Abdullah al-Farsi 32 havuga ngo iki iravuga iti urashimanya nk'amamega yego mwarimu havuga ngo iki aravuga ngo na amemleta kwa wengine miongoni mwao mweza nyuhudi hafi yabo walio bado kuungana nao basha kuifatanya nao komeza nao ndio sisi Waislamu tuliokuja nyuma twebwe Waislamu twaje inyuma Waislamu badutse inyuma
kanamutunganya. Acaza kuri Aburahamu, ngo Aburahamu yari umuislamu. Hovyo Bibiliya tora Abigalatiya 3:27 mbega Aburahamu uri umukristo uri umuislamu? Nakuya wasanzure wahasanzuruye 6:75 Abigalatiya 3 havuga ngo iki 27 ndasoma mu izina rya Yesu aguhumugisha kuko mwese ababatijwe kuba abakristo mwambaye Kristo. Genda bukiye by'abantu hari umunyenga ngo mwese ababatijwe kuba abakristo mwambaye nde? Kristo. Ababatijwe kuba abakristo mwambaye nde? Kristo. Ababatijwe amaboko hejuru ngo mwese mwambaye nde? Kristo. Mwambaye nde? Kristo. Hepfo harongera akavuga ati ngo iki ntihashobora kubaho umuyuda cyangwa umuki cyangwa umugiriki, manuka ntihashobora kubaho umugurano andanya cyangwa uwidegembya, cyanditswe ntihashobora kubaho umugabo andanya cyangwa umugore, manuka kuko mwese twese muri umwe muri Kristo Yesu. muri Kristo Yesu. hepfo aravuga ati andanya ko muri abakristo. usomye nabi handitse abayisilamu soma neza ko muri abakristo. wasomye nabi handitse abayisilamu jembo n'abakristo. soma neza rero nyarutsa ko muri abakristo. abakristo ko muri abakristo. abakristo muri urubyaro rwa Aburahamu. urumva umunyengura aho hantu. Yesu ashimwe cyane. Amena. Shaka ze guhaguruka hagarara ngaha andani akarongo kamwe agira Imana ngaha turi ku mashure aho hose hari ibiro arondera no mu Nyabarega cyane mu Ikanivu atora agapapuro kanditse ko ngo ko turabayisilamu turuvyaro rwa Aburahamu. Yego. Namaye uburenganzira no mu Nyabarega jeyo no muri pubere hariya ku biro bataye ajamwo arondera agapapuro kanditse ngo ko muri abakristo ko muri abayisilamu mu ruvyaro rwa Aburahamu. Uwo murongo banza ureke ushiraho uragende gusa ku busobanuro bw'uwo murongo. Yesu ashimwe cyane. Amena. Haleluya. Amena. Reka nsuzume uyu Aburahamu mbega ninde? Tora Qur'ani Qur'an tukufu 6:75 havuga ngo iki? Se wa Aburahamu abasilamu bakurikira yitwa nde? Se wiwe 6 kangahe mwarimu? 75 6:75 havuga ngo iki? haravuga ngo iki? Umusobanuro ahera mu murongo havuga ngo iki? nakumbukeni Ibrahimu alipomwambia baba yake Azari. Se wa Aburahamu wa muri Islamu se uwo yitwa nde? Azari. Yitwa nde? Azari. Abayaburahamu wa mbere n'abaho wa kabiri bo muri Korowani batware ku Muislamu wari muri Aburahamu bose. Ubusobanuro bw'uwo murongo aho nyene aravuga ngo aravuga ati ngo iki? ndasoma ngo iki? neno hili pia lina maana hizi babu ndugu wa baba. Genda munsi siku za mwisho haravuga ngo wiki lakini ariko katika siku za mwisho za maisha yake misi ya nyuma mu buzima bwa Aburahamu Nabii Ibrahimu alipojenga Kaaba pamoja na mwanae Ismaeli. Aburahamu yubatse Kaaba n'umuhungu wa Ishmaeli alimwombea Walid yasengeye Walidi baba mzazi wake. aho batubwiye ngo se Aburahamu yitwa Walid ana batubwiye ngo yitwa Azari. Aburahamu bangahe? Abiri. Bongere wa gatatu. Bongere. Qur'an tafsiri ya jumla bayunga 6:75. Aravuga ati kwa hiyo ati muri rero baba mzazi wa Nabii Ibrahimu se Aburahamu yitwa nde? ni Taraka. Yitwa nde? Taraka. Ahandi batubwiye yitwa Azari. Ahandi batwitwa Walid. Ahandi yitwa Taraka. Umuyisilamu ninde muri abo batatu? Umuyisilamu ninde muri abo batatu? Nzanira ibuye ngaho nyarutsa. Nzanira ibuye ngaho. Bibuye ngaho ngiri. Zana ho nyene. Iki ni kibazo shiraha. Ijyo rigumiza. Muri Aburahamu batatu Korani mbwiye. Se witwa Azar, undi akitwa Taraka, undi akitwa Walid. Se wiwe ukuri Aburahamu mwizera mukurikira ninde? Uwo Muislamu. Haleluya. Amina. Yesu nashimwe cyane. Amina. Acaragaruka ngo ndamwake ba Aburahamu aho bagize gute? Ngo ndamwake ba Aburahamu aho babatijwe. Ngo na Mariya aho babatijwe. Mbega koko barabatijwe ntibabatijwe. Tora ibikono ba mbere nyarutsa
Abikorino ba mbere 10 ku murongo wa mbere cyane cyanditswe. Abikorino ba mbere 10 ku murongo wa mbere haravuga ati havuga ngo iki? bene data singomba ko mutamenya yuko basogokuruza bose bari musi ya cya gicu kandi yuko bose baciye hagati ya cya kiyaga cigabanije bose basogokuruza bose bakabatirizwa kuba abamose muri ico gicu no muri ico kiyaga ngo basogokuruza bacu bose barabatijwe Abrahamu mukuramo kubera iki sogokuruza wacu mwami Yesu abampera umugisha amena amashi menshi cyane ku mwigisha itatu ayikoreshe neza nuko turamoye kaze tugenda no mwanya turakoye kaze kurubwoba zikubaza iminota 3 amayishukwe iminota ubundi nabanza kugaruka iminota 5 avuge ko yishuwe. Qur'ani 36 surati Yasin 36 murongo wa 12 na 13 naomba zikiwaza mbere ku murongo wa 12 avuga ngo iki aravuga ngo hera ku 13 14 okay haravuga ati ngo iki nawapigie mfano wa wakazi wa mji walipowafikia waliotumwa ati ni wibuke igisagara cagiwemo intumwa zibiri twarungitse komeza 14 haravuga ati ngo iki angane gato mwalimu ego aravuga ati tulipowatumia wawili ubwa mbere bagiye ari babiri wakawakanusha barabahakana basi tukawazidishia nguvu kwa mwingine wa tatu Imana ichongera imbaraga ibongereza undi wa gatatu aza kubashigikira gezaho ikibazo canje cyaheze naho nyene ikibazo canje Imana ivuze ngo nimwibuke tanga karorero kigisagara kimwe twarungisemo intumwa zibiri hanyuma bakazihakana twongera mu ya gatatu ikibazo canje ngiki ico gisagara cyitwa ngwiki B izo ntumwa zibiri za mbere zagiyeho bari bande C uwa gatatu ninde D rindira bari bagiye kwigisha irihe dini aho gatoka haleluya umutekano rero twishyuye sibyo none ikibazo ni ABCD kazi uwo mwana arimwe aratoreye sandari ntasubira mu kibuga arimwe aragorana gose wewe ntusubira mu kibuga uri kuragorana ibintu nibaza ko biryoshye kandi bimeze neza ku kibazo ciwe abajije muri surati Yasin 36:13 aje kwishurwa rero iminota 7 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Reka mandashimire umwari w'umukristo avuye hano yagiye arakubitwa n'inyandiko za Bibiliya araraba naho ngiye muri Qur'ani barajyaguye jewe Bibiliya byase kweri reka rero mpige urwego rufata muri Qur'ani ko nicyo gitabo cyavuye kuma mwana araza ngaha ngo nimunyishure acabesha ngo Aburahamu ngo yarafise amazina ngahe sewe ngo bari base bawe batatu jewe numvise amazina 3 fise amazina 3 uwovuga Idirisa n'abayihenze uwovuga Nimbona n'abayihenze uwovuga Alex n'abayihenze abana banje baguma arabi wanje kweri bica bihinduka wapi hama ngo ni professeur ningorane n'ukuri ningorane aho nase kumujyana no mu ndimi z'ibihugu bari barimo ndihoreye kubera umwanya ni muto kweri acaravuga ngo Aburahamu ngo yari umukristo ngo baciye ngo muri musi ya cagico bose ngo barabatirije kuba abakristo ikibazo kihari ubu bajya barovyi bose baca muri Tanganyika baba batijwe umuntu aciye mu kiyaga ngo ababatijwe hebwa babatijwe aciye mu Rusizi ababatijwe kunyigisha professeur muca mumenya ubwenge bw'abari bumuvise ubwaribwo kabaye ningorane Aburahamu nigeze mu Kristo yari umuki Korani 2:30 Korani 2:30 neza cyane izina ry'Imana nyene imbabazi nyene impuhwe yego iyi ntayo bujyari bwigere yumva nta na rimwe 130 inasema hivi
Bismillahirrahmanirrahim. Izina ry'Imana y'imbabazi nyinimo. Na nani atajitenga na mila ya Ibrahimu. Ninde kwitandukanya n'imigenzo ya Aburahamu. Akaichukia dini hii ya Kiislamu. Agacatangura kwanya dini ya Kiislamu. Na isipokuwa anaitia nafsi yake katika upumbavu. Atuwajanye mutima we mu upumbavu mu buhakanyi. Na kwa yakini mu byukuri sisi tulimchagua Ibrahimu. Imana yaracaguye Aburahamu katika dunia. Ngaha kwisi na akhera. No kumusimberu. Na kwa hakika mu byukuri na kwa hakika yeye Aburahamu yuko katika watu wema kabisa. Ari mu bantu beza cyane Imana yatoye. Kweli. Si sawa? Aburahamu yari umuyisilamu. Kabwegeza mu Kristo. Uwo kubaza urushengero yinjiyemo gwari ku musaraba gwa Rwande. Wowe uruzana hano. Uwo kubaza Mariya hano yinjiye hari umusaraba hari amajahe. Acavuga ngo n'abana biwe. Ngo n'abana ba Aburahamu ngo nabo ngo barabaki. Ngo ko turi uruvyaro rwa Ibrahimu. Twerekane twe natwe abayisilamu ngo turi uruvyaro ngo rwa Aburahamu. Aho nyene 233 somenya. Maze Aburahamu aragabana biwe ubwisilamu. Wa takibiri. Allahu akbar. Abana ba Aburahamu yabaraza ubuyisilamu. Sobukiriza. Nuko bandaye. Yakobo nawe aburaga uko nyene. Ubwisilamu aburaga abana biwe uko nyene. Acaja mu Bigalatiya. Yasomye. Reka nanje gukura basomye 3:7 nanje soma 3:1. Abigalatiya 3:1. Nawe. Yasomye nyarutsa. 3:1 nyandikira giriti. Ibabwira gwiki. Yemwe Bagalatiya bibicucu. Yemwe mwabagalatiya bibicucu. Ninde yabarotse? Yemwe mwarotswe nande kuvuga ngo Aburahamu ngo yari umukiriso. Ninde yabarotse? Ninde wahaye isomo? Ningora mwarimu. Uwanditse ibyo ni Paulo nawe yari yatumwe nande 12 murongo windi uza kwenda uhuwe ngo Paulo niwe yatumye. Umurizo we yatumye Paulo. Abikorera ba kabiri. 12 murongo windwi. Ni na cya kibazo nyine abakije ngo abantu bari bande. We bibaza ngo yari Paulo. Umurizo inyishu yawe watumye Paulo wari we. Igira ngo kandi kugira ngo nawe gutegwa kwishira hejuru urugero. Paulo nivyo yivugira. Nawe uza kumuvugira niwe yivugira. Mbitewe nuko nayishuriye birushiriza kubihambaye. Ego ico cyatumye jewe Paulo nabwi gisata mu mubiri. Intumwa yande kuba intumwa ya Satani. Je Paulo nari intumwa ya Satani. Nico gituma nawe abantu yasomye muri Korani ngo batumwe wewe yibaza ngo ni Paulo. Genda hagiye muri Korani yasomye 3:6-15. Ndetse cyane somye inyandiko uraza kuba atavya kubwira. Somye ndamutanze arashavuye. Wakasema bavuga bati nyinyi si chochote. Ati mwebwe mwabantu mwatumwe hacho muri. Ila ni watu kama sisi. Mwemwe abantu nkatwe. Na mwingi wa rehema hakuteremsha kitu nyinyi. Ati nachaburukirije mwebwe. Mnasema uongo tu. Mwemwe mvuga ububashi gusa. Nico gituma Paulo ageze Antiokia gisagara ari Antiokia. Paulo yaciye yadukana ububeshi atangura kubesha abantu ngo yaboneke na Yesu ari kinyoma. Yari yatumwe nande abikorino ba mbere 11 umurongo wa 17. 11 abikorino ba kabiri. Neza cyane. Ivuga je Paulo yaciye upagani muri Antiokia nicyo cyatumye bunaranduka umuntu abakirisa buriyo. Simbivuga ngo jewe Paulo ibyo mvuga ngo sinabivuga ndabitumwe n'Imana. Ariko ndabivuga nk'ufashwe n'ibisazi. Jewe Paulo ndabivuga nk'ufashwe n'ibisazi. Paulo yari umusazi yavuga ibintu nk'umusazi aho nyene 2:2. Ndaga n'Abaheburayo. Paulo atumega n'Abaheburayo. Nanje ndiwe. Nanje tumuheburayo. N'Abanyisirayeli. N'Abisirayeli. Nanje ndiwe. Nanje ndiwe. Uruvyaro rwa Ibrahimu. Uruvyaro rwa Ibrahimu. Nanje ndigo. Nanje ndigo. N'abasuku ba Kristo. N'abasuku ba Kristo. Mvuga nk'umusazi. Jewe Paulo mvuga nk'umusazi. Cyo gituma batwaye ububeshi. Bandanya ntuhejeje. Ibyo nk'umusazi. Muvuga nk'umusazi. Mbere ndabarusha. Bandanya mwe marakanushaka. Mbere ndabarusha no gusara. Urumva izo ntunga? Ego kabisa. Harimo umusazi ko Paulo bajanye ubupagahani. Kweli kabisa. Bandanya. Nabarushije gutabwa mu mabohero. Bamwe mu bamenyi batwe ko barabonyere bagiye kuzibiza abantu. Nabarushije gukubita inkoni kenshi. Nabarushije gukubita inkoni kenshi. Nagarukiye ku cyobo. Gatanu kose abayahudi barankubise. Inkoni 40 gukura mwimwe. Uwo ni yari umusazi. We wayiriye wayikuramwe gute? Yariye 40 ngo muga gukura mwimwe. Baramutikuye kubera ubusazi. Uwo ntaje mu Imana yigeze azana. Paulo na hantu namwe yigeze atumwa n'Imana, cyangwa atumwa n'intumwa y'Imana. Bamwe mu basobanuzi b'ibitabo bavuga ko yari Paulo n'abagenzi biwe. Ico gisagara hari muri Antiokia. Baca batwara y'ububeshi. Baca bajana y'ububeshi. Baca bariruka nwa. Uze gukubita rero ni aya
utopingi uze kucubandanya ya 15 ngora yitsi agira za kurementanya nibikunda korana isi kuko kabibiriya iryo buye kujyana ije kuvuga ko ngo murako turaru abana ba Abraham aca turagubuyisira no nari nibagiye kurita none urumuragwa uratswe ubu uragwiki salamu wa islamu takbir ibintu bimeze neza cyane iminota itanu avuga ko yishuwe haleluya Ndio mfano wa wakazi wa mji walipowafikia waliotumwa. Ngoni wibuke ubahakara k'igisagara twarungitse abantu batumwe. Nuko ni Imana yabarungitseyo bandanya. Na tulipowatumia wawili wakawakanusha. Ugabe ngo twarungitseyo babiri barabagarariza. Imana ni ibivuga. Yarungitseyo babiri barabagarariza baranga kubemera. Abo babiri ni bande ndabaguhana amazina komeza. Basi tukawazidishia nguvu kwa mwingine watatu. Imana ibangorcha tubatera intege kutubongera unagira gatatu aja kubashigikira aja kubafasha. Avanga umurongo wa 10 na usome nawo. Wa 15 waravuga ati. Havuga ngo iki? Wakasema bacha bakukira abandi bajya kubwiga ubutumwa bacha bavuga ngo iki? Nyinyi si chochote ila ni watu kama sisi. Mwebwe ntacha mumaze mwebwe mwaje kutubwira ubutumwa muri abantu nkatwe. Mwebwe zika muri kamera tubwira. Abo bagiye nika bababwiye. Reka ndamuhamaze nayo bantu rero sivyo? Yego. Nico gisagara na kimuhe. Yego. Ndani gisagara kubera iki? Yasanga muri Korina bongo muri Antiokia ngo ni ngo abapagani bisa abakristo kwa abakristo. Mbega iyo Antiokia niyo cyane siyo tocho giyo Korani nyena umunsi. Yego. Haravuga ati ico gisagara cyitwa ngo iki? Baadhi ya wafasiri wanasema mji huyo ni Antiokia. Ico gisagara bagiyemo ni Antiokia. Kandi bagiye muri Antiokia badungitswe n'Imana. Mbega abo bagiye muri Antiokia rero bari bande tora tafsiri bil kasir surati Yasin. Subari usobano havuga ngo iki? Haravuga ati nous leur envoyons d'abord deux. Mugabe twarungitsemo babiri. Il était très domanteur. Baba bafata kwa ababeshi. Nous leur en enjoignons un troisième. Tuongera ugira gatatu komeza. Quant à l'identité de ces apôtres, amazina yizo ntumwa Ibn Jurayk a dit que ces deux premiers étaient Shamoun. Ibn Jurayk yavuze ngo wa mbere yari Simoni Yohana na hamwe nayo nande na Yohana babiri ba mbere Simoni na Yohana bagizwe n'Imana muri Antiokia ongera ugira gatatu ninde banuka le troisième Boulos. uwo gatatu yitwa nde Boulos. Musano havuga ngo iki Paul. ngo Boulos yindi ngo yitwa Paul yarungitse muri Antiokia gufasha Simoni na Yohana bagizwe n'Imana bari bagiye gukora ikimanuka hepfo haravuga ati ngo iki comme ces apôtres haruguru gatoya barungitswe nande Katada ajouta qu'il fut les apôtres de Jésus. Katada avuze ngo dali ntumwa za Yesu ntumwa za Yesu uyu murongo twasomye avuga ngo Imana niyo yabarungitse abo batubwiye ngo iyo Mana yari Yesu hepfo aravuga ati comme ces apôtres appelaient les hommes à adorer Dieu sans lui associer. nubwo Paulo na Yohana na Petero na Simoni bigisha abantu gusanga Imana imwe batayibangikanya nari nkene izo nyigisho haleluya amena acharavuga rero ngo Paulo n'umuki Paulo n'umusazi siko yavuze cyakozwe n'intumwa nyarusa ibyakozwe n'intumwa 26:25 havuga ngo iki Paulo aramwishura yishura ngo iki yishura Idirisa ngo iki ati sinsanze jewe sinsara haleluya amajambo y'ukuri Paulo avuga amajambo y'ukuri Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jewe mbajije ikibazo mbaza ikibazo mucigwa. Ubu Kristo n'imyemerere yabwo bikomoka mu bapagani. Sawa? Ntorera Bibiliya nyene. Subira hariya nyene apfuye. Ibyakozwe n'intumwa 11:25.
Vyakozwe n'intumwa 11:25. Yego. Inyandiko igira iti avayo agitaruso kurondera Sawuli amubonye amujana muri Antiokiya bamarayo umwaka wose bakorana n'ishengero bigisha abantu benshi kandi muri Antiokiya niho abigishwa batanguriye kwitwa abakristo. Abigishwa taratangura kwitwa abakristo muri Antiokiya. Iyo ni A. Ubwa mbere bitwa bande. Iyo ni A. B. Ibyashobora bara 10 umurongo wa mbere. 17 umurongo wa mbere. Inyandiko iragira iti yego haza umwe wo muri baba marayika ndwi bari bose zanzavyandwi avugana nanje arambwira ati ngwino nkwereke iteka riciriwe maraya w'agahebutsa yicaye ku iteraniro ry'amazi menshi uyabami bo kwisi basambana nawe ababa kwisi bakaborezwa na vino y'ubusambanyi bwiwe. Uyu maraya mukuru ninde? Ubu busambanyi bukogwa bwitwa biki? Si sawa? Abayobowe n'ubusambanyi bwiwe ni bande? A, B, C, D. Naho njye naguha. A, B, C, D. Haleluya. Amen. Tena bigisha baze barambaza ndabishura. Ariko abandi mutunganye. Haleluya. Amen. Badamero ya tangura mu byakozwe n'intumwa. Ngo muri Antiokiya abigishwa babone batanga kwitwa abakristo kubera iki? Antiokiya ubwa mbere nta mukristo yari bwashike. Abigishwa ntibari bwaje. Ariko imbere yuko ajya muri Antiokiya mbega abakristo bariho ntibari bahari. Mbega bitwa ngo iki? So kibazo yabajije Mariko 9:41 sari byanditse. Mariko 9:41 haravuga hati hava ngo iki? Kwa kuwa yoyote atakayewanywesha ninyi kikombe cha maji. Uwo ni ndari kabivuga. Yesu avuga ngo uzoba hano ugwato gw'amazi kubera iki? Kwa kuwa ninyi ni watu wa Kristo. Mwebwe muri abakristo. Yesu yarahari ntiyarahari. Wabivuze wabivuze. Muri Antiokiya bari bwaje bari bwaje. Bari basanzwe bitwa abakristo. Yesu ni wabivuze. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ndamwongere. Qur'ani 5:82. 5:82. Cha gitabo kitasoma mu izina rya Yesu. 5:82. Havuga ngo iki? Korani sanzo mwarimu. Ngo yego. 8:2. Havuga ngo iki? Aravuga ngo iki? Hakika ati mu byukuri utawakuta walio maadui zaidi kuliko watu wengine kwa Waislamu. Muzosanga basi bakomeye kuri Abayisilamu ni Mayahudi n'Abayuda na wale mushirikina n'abangikanye Imana wasiokuwa na kitabu. Bandanya. Utaona walio karibu kwa urafiki na Waislamu. Uzobona abagenzi begeye cyane ku Bayisilamu ni wale wanaosema sisi ni Wakristo. Kandi bavuga ko ari Abakristo. Ngo kubera ikimandanya haravuga ati ni hiyo kwa sababu tubaha Imana. Ni Qur'ani. Allah ni wabivuze. Hagati ya Allah yemera abakristo ko ari incabwenge kandi bubaha Imana. Na Idrisa bihakana twemera nde? Twemera Allah ko twemera Idrisa. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ariko abihakanye ni wa mugani navuga ngo induru y'umupangayi rizobuzanye n'inzu gusinzira. Haleluya. Amen. Kandi bandanize rero. Kubera ko yabajije ibibazo bitandukanye tumwishyura ikiri mu mategeko ikoshimino Islamu biteguye kumvira Muhammad ivyo yavuze. Uriya Muhammad harakanye bile sofa nemeje Muhammad yavuze ngo muzodukurikira intambwe ku yindi natwe kwija mwobo w'igikoko muze mudukurikire ko turaza ubwenge kandi turi incabwenge. Muhammad niwe yabivuze abiteguye kwemera ivyo Muhammad yavuze mudukurikira amaboko hejuru. Abayisilamu bateguye kukwemera ivyo Muhammad yavuze badukurikirana ku intambwe ku yindi. Abemeye guhakana Muhammad ko yabesha amaboko hejuru. Ko batazodukurikira amaboko hejuru. Abazadukurikira ko Muhammad yavuze ukuri. Nimwe tuzobafata gute? Haleluya. Amen. Agahagaze ngaha Yesu ashimwe cyane. Ariko inyuma yavuze ngaha ava ngo Aburahamu yangose we yasa amazina ngahe? Amazina ngahe? Ngo amazina ngahe? Bega koko Aburahamu abakristo bazi neza bizera bakurikiye ise witwa
yitwa Taraha, akitwa Azar, akitwa Waridi cyangwa yitwa nde? Aburahamu w'ukuri atari wa pirate yitwa nde? Zani byanditswe. Aburahamu w'ukuri avuga ngo iki yitwa nde? Tanguriro 10:26. Tera amaze imyaka 70. Abyara nde? Abyara Aburahamu na Nahori na Harani. Uvuga se Aburahamu yitwa Tera. Aburahamu original se wa yitwa Tera. Aburahamu pirate w'Abayisilamu se wa yitwa Azari. Yundi yitwa Taraha. Akitwa Waridi. Abo ba Aburahamu mwabakuye hehe? Mwabakuye Abayisilamu. Ntimwumva avuga umengo ndakara nifuha nyene muri komaraja muri gihonomo. Sindiko ndabakarira ariko nifuhe ingana abantu babaje muri gihonomo tubabona Imana izobatubaza. Imana izovuga atace twavutse. Imana izovuga ko mwagiye tubabona umugenzi ukunda muhico ukunda cy'igiciro. Icyo mvuze cy'igiciro gihambaye ni Yesu yapfuye akazuka. Amen. Icyo mvuze cy'igiciro ni Yesu mwana w'Imana ari muzima. Amen. Yapfuye akazuka no musaka ari muzima. Amen. Kandi akamateza ibiganza arifuza kubatabara. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Ati inyana inizwe n'amata. Hawudi mwere. Bandanye simbanda. Bandanye simbanda. Acharavuga ngo Paulo ni rumwe ya Satani. Quran 6:112 nyarutsa. Quran 6:112. Mbega Satani yari kwa Muhammad, yari kwa Paulo. Yarungitswe nande? Yarungitswe ni Satani yamurungitse cyane ni Allah yamurungitse kwa Paulo. Haravuga ati ngwiki na namna hii ati ukunyene tumemfanyia kila nabii maadui. Genda buke Imana ya Korani y'Abayisilamu ariyo Mana yitwa Allah yavuze ngo intumwa zose zije n'abahanuzi shatubategurira abanzi. Imana itegura abanzi ku bahanuzi bandanya hepfo. Nao ni mashetani katika watu na mashetani katika majini. Ukuvuga Imana y'Abayisilamu ivuze ngo abahanuzi baje mu isi iyo Mana ikirungikamo abadayimoni bamubana mu bisi no kwa Paulo harimo igisigo cyarungitswe nande na Allah. Cyarungitswe nande Allah. Yesu aracabakunda. Ntuzaye ngo waramututse, ntuzura ibyo wavuze naho ibyaha byo tukura tukutuku uwo arabyeza biganduka nka shereji mwami Yesu ameza kiri. Amen. Amashimeshi cyane kigwa cyaryoshe. Ikigwa cyaryoshe cyane. Waisiramu takbir. Ariko mwanya somyitse hadisi ntiyari kuba yamaze icigwa ibiro cibazo yabacicwe. Takbir. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Ikarenje umunyenga. Kweli je burya ndashobora kugusiga nakurindira iherezo gacuzu kabyina ukiyumvira ngo navyibagiye. Je nikomeze reka ndagwakarero ka mbere aragiye hariya mu gitabo ngo muri Ibn Kathir ngo abavuzwe ngo havuzwe Paulo na Simoni nande yavuze batatu na Petero ngo abo ngo nibo batumwe ngo muri Antiokia ngo Allah yavuze muri Qur'an 3:6-13 burya namuretse ndamubona urabyumva abatatu batumwe Antiokia ni zibiri hariho Antiokia ya Pisidia na Antiokia ya Syria. Izo Antiokia zibiri ziratandukanye aho hose muri izo Antiokia hagiye y'imigwi ibiri y'abantu batatu batandukanye. Umviriza wo muri Qur'ani yavuze abaribo igitabo no ugifise gikuri wawe kugira ngo karangisha amavuta yiwawe. Soma aho nyene mwari niyo hadithi nyene inasema hivi ngwiki Ibn Abbas na Akaba bavuga ngwiki Al-Ahaba la ville d'Antiochie ati urugisagara ca Antiokia yani Antiokia ohenye arwa dino d'Antikosi hatwara umwami yitwa Antikosi qui adore yasenga ibigirwamo amarezidore envoya hanyuma cati Imana kituma intumwa 3 apôtres aba intumwa yizi zitatu nde nande witwa Saduk Sharom nande uwa gatatu ntiyamwumvise musubirire ni Saduk Sharom hamwe na Sharom ntabwo ari Simoni na Paulo inarirahi wa ila ilahi nari nakubitse nari kuzana kubyina igitabo ni kiwawe nyene nakubitse
ndatangaye musubize ni za Antiokiya zibiri zitandukanye ni za Antiokiya zibiri zitandukanye Jecha nibariza ikibazo acambwira ngo nashobasha inyandiko zingahe zibiri none inyandiko zibiri zivuga ikigwa kimwe ikosa ririhe nyimuri mwarimu ahubwo niwe atari mwarimu ahubwo uri mwarimu kuko nuzinga ibibazo bibanzwa yari yumvise ataza kuvyishura wowe nani byo yishuye wanashaka inyandiko ya mbere ibyashuye Yohana 10 umurongo wa mbere namubajije ati uwo maraya ninde ico gikoko ninde ivyo bihugu ninde n'ibihugu ibihe ari na kimwe yakozeko yanyishuye nta na kimwe yishuye wapi tora Bibiliya Katolika tumwishura aho nyene aho nyene ibyashuye 17 umurongo wa mbere soma inasema hivi kahaba ninde kahaba mkuu uyu mumaraya mukuru ni Roma mfano wa mji wa shetani uyu Roma nawe ngo nakara ko mji wa shetani nico gituma yakwefye acara kwepa kubito bwa kabiri icya kabiri mnyama icyo gikoko ni Roma nyene mfano wa adui wa Mungu nakara ko umwasi w'Imana na abantu bose barumani n'abasi b'Imana kutabivuze komeza harabandanya yego hilo iyo ni kusanya la mataifa yote ibi bihugu navyo byavuzwe ngaha bikurikira Roma ni ibihugu byose byo misi byemeye ubutware bwa Roma mataifa yote ya wapagani kandi amadini yose ava mu byo bihugu n'abapagani icyenda guhinyandiko mu byakozwe n'uwa 2025 yakozeko ntashobora soma inyandiko 11:25 maelezo inasema hivi Wakristo maana yake wafasi wa Kristo nawe nyene yabivuze ngo twakurikiye Kristo ko bivugira na Korani kiravuga ngo biyitago n'abakristo kandi baregeranye n'abasilamu kandi nivyo soma inyandiko Wakristo maana yake ni wafasi wa Kristo ko biyita hilo ni jina la kupangwa iryo ni izina ryapanzwe walilolitumia wapagani wa Antiokiya bakoreje apagani wo muri Antiokiya acabeshera Yesu muri Mariko ngo yavuze ngo n'ubuzo ahubwo tokuba mukomora ba Kristo beshera Yesu yabise gute 2:3 Matayo 2:23 Matayo havuga ngo iki inyandikira giriti ico gihe nihagira umuntu ababwira ate Kristo ari hano ngo niba babwiye ngo Kristo ari hano cyane tari hariya wari hariya nimuze muvyemere yemwe abayisilamu nimuze muvyemere kuko hazokwaduka bigira Kristo abantu byaduka byisaba Kristo abantu byaduka si byaduka ushimari n'ibyaduka bikoresha umusaraba bibiri twigisha iki paje amajana 13 fanya haraka inasema hivi avuga ngo iki umusaraba uramaze igihe kirekire ukoreshwa n'amadini y'ikinyoma kera bakoreshwa mu byo gusenga ibidukikije umusaraba bakoresha mu byo gusenga ibidukikije no mu mihamuro y'abapagani y'ibijanye n'igitsina aho ni uzosanga umusaraba abikorera wa 15:18 ngo asanga bimeze bityo abasinziriye muri Kristo bose muri Kristo barayogeye Waislamu takbir Allahu akbar Salamu alaikum. Wa alaikum salam.